umurongozi mwiza ntakwiye kwivanga. Umurongozi ntakwiye gukunda amafaranga. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mbere yuko dusangira ijambo, reka tubanze dusenge. Mana nyenye n'ubwiza n'ububasha, nje imbere yawe nguhimbaza ngutazira, nifatanya n'inyoni ziririmba uko bukeye n'uko bwije, zigushimira ukuntu zitwararika, kuko ntizigira ibigega, ntizimbura, ariko zigaburira uko bukeye n'uko bwije. Ariko twe nk'abana b'abantu turuta agaciro inyoni, kuko waturemye mu ishusho ryawe. Nico gituma dukwiye kuvyuka tugushimagiza, tugushira hejuru, kuko watugiriye neza, waduhaye umwami Imana ubwiza, uduha ubwenge, uduha gusa nawe, kuko waturemye mu ishusho yawe, kandi duha ubwenge bwo gukora ibikorwa byiza biguhimbara. None Mana ndasenze ngo ugire neza umuntu wese azokumvira ijambo, kugira ngo agire umwete n'ishaka ryo gukora neza, kuko mwami Imana wadushize muri ino si kugira ngo umwe wese ashitse ico wamuremeye. Ntihagire uzohusha, kuko imbere yawe tuzobazwa, ariko ibi byose tubikora tukiri muri uyu mubiri. None unyemerere uhumura amaso y'abantu bose n'amatwi yo mu mwuka, bumve cane iki jambo ry'Imana rikorera baganiriza, kugira ngo bagire umwete wo gukora ivyiza, kugira ngo baze baraga ubwami bw'Imana. Data ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero reka turabe ingene umurongozi mwiza adakwiye kwivanga n'abantu badafise iyerekwa rimwe. Kuko hariho abarongozi iyo bamaze kuja ku butegetsi usanga bivanga n'abantu babiye bagakora amakosa kugira bironkere inyungu, ariko inyungu zabo zihera akanya gatoyi. Haleluya. Kuko umurongozi mwiza ubundi akora ibikorwa byiza kandi bigatuma yama aninahaye, yama amerewe neza, yamashimwa. Reka turabe muri Nehemiya igice ca 13, turasoma kuva ku murongo turasoma kuva ku murongo wa 4, igice ca 13 dusome kuva ku murongo wa 4 n'uwa 5. Haravuga ngo Nehemiya yirukana Tobiya mu cumba bamuhaye, ariko ivyo bitaraba Eliyashubi umuherezi ariwe yajejwe ivyumba byo ku ngoro y'Imana yacu, kandi yari inshuti ya Tobiya. Yateguriye Tobiya nyene icumba kinini, aho bahora babika amashikanwa y'ifu, imibavu, ibikoresho n'ivyicumi vy'impeke, ivy'imivinyu n'ivy'amavuta y'elayo, arivyo ivyagezwe byashinze ko bihabwa abarewe, abaririmbyi n'abacungera irembo, hamwe n'imigabane yahabwa abaherezi. Amen. Urumva? Eliyashubi mwumvise ko yari umuherezi, ariko yari umurongozi mubi. Acafata Tobiya ngo yari muramuwe, yari ba mwana, ko umwana bari barashingiranye abantu. Hanyuma ngo acafata icumba kirimwo ivyo babika baha, kuko ingene vyari bimeze abanyisirayeli, murazi ko abarewi n'abari donc niho bahava abantu bakorera Imana. Rero abaherezi, abaririmbyi, abacungera amarembo, bacungera ihema ry'Uhoraho, abakora mu nzu y'Imana bose babaho, baraza bakamaraho iminsi bariko barakora. Ariko kubera uyu muherezi Eliyashubi yari yarafashe Tobiya amushira mu bubiko, bisigura ngo Eliyashubi Tobiya yari yaramushize mu mutima w'ubusuma, ukwiba ibintu vyose akavyikusanyirizako, ivyo bazanangira baranabigurisha. Ushikaho abana b'Imana barambirwa. Haleluya. Abana b'Imana bararambirwa kubizana. Kubera iki? Kubera bararuha. Urumva byaribwa n'abatabigenewe. Ugasanga abaririmbyi baraje kubaza kamara iminsi, barahana imbu, bakamara iminsi bakabura ico bafungura. Kubera iki? Kubera bavyononye, babidandaje, babigize, babifashe nabi. Kandi ngenda kubwira, mu gikorwa cyose iyo Imana itarimwo, iyo Imana yavuyemo, urutonde ruratakara, abantu baracika intege. Ahatari Imana nta rutonde ruhaba, ahatari Imana nta mugisha ubamwe.
urumva binjije iki, binjije Tobiya, binjije umwansi, binjije Satani. Rero umve nkubwire murongozi unyumva wese, wowe ukaba ubona utanguye kuja mu ngeso mbi, ugatangura kwifatanya n'abantu batari bo, haleluya, ugatangura kwifatanya n'abantu batari bo, menya ngo Imana iri kure yawe, kandi igikorwa uri kurakora ntigishobora gutera imbere, ntigishobora. Ivyo ndabikubwiye kuko Imana ivamwe. Erega iri jambo ni ryo kuturera, iri jambo ni ryo kutwigisha, iri jambo ni ryo kutwereka ingene abifashe nabo uko Imana yabagenza, n'abifashe neza uko Imana yabagenza, haleluya. Rero urumva yinjiza Tobiya mu bubiko, bisigura ngo iyo wewe umutima w'ubugungu wamaze kukuzamo, ukumva nta ciza na kimwe coja kubundi kitaje kuri wewe, uburongozi bwawe bugenda nabi, butegerezwa kugenda nabi. Iyo ufise ibintu by'abandi bikoreshe neza, Imana iraguhezagira, kandi ihezagira nawe urongoye, kandi nabo bagushime, uhabwa icubahiro, haleluya. Eliyashu bakora nabi. Usomye iki gice urabona ko abantu barabivuyemo, baravuga ati none twe tugenda gukorera Imana tutajya, tuzogenda gukorera Imana tutagira ikintu na kimwe kidufasha, kuko n'ababizana baracitse intege. Ari naco gituma n'abaherezi mu nyuma bidodomvye, muri Maraki baridodomvye, baravuga ati kubera iki twebwe uyu munsi dukorera Imana ariko Imana ntidufashe. Mugabo umuherezi niwe yavyishe, yaciye intege abarongoye, bituma batakibizana ko bavuga ati tubizane, byirirwa vyirira Tobiya, birirwa bigurishiriza, birirwa bironkera amatungo yabo, bikwegera ko vyose, bacika intege, ntibaba bakibizana. Hama igicaniro kigira iki? Igicaniro kirazima kubera uburongozi bubi. Rero umurongozi mwiza ntakwiye kwivanga, umurongozi ntakwiye gukunda amafaranga, ntakwiye gukunda inyungu ziwe, kuko ikunze inyungu zawe byose uravyica. Umurongozi ntakwiye kuba umuntu yikunda, umurongozi akunda abantu, arashobora no kwihebera abandi, haleluya. Aho niho ubura umurongozi mwiza, kandi iyo ubikora gutyo nuko uhabwa umugisha, ugira umugisha, kandi umugisha uramba, haleluya. Ariko igihe uri umuntu akunda inyungu ziwe, haleluya, cyangwa ukivanga n'abantu bakunda inyungu, n'abantu bakosha gukora nabi, bikigurira ingaruka mbi na wewe, kandi bigatuma nabo urongoye bamererwa nabi, haleluya, haleluya. Rero murumva ntuze maze gushika Nehemiya, ibintu byose yarabihinduye abishira ku rutonde. Mugabo ataraza murumva kajagari kari Tobiya yari yarononye ibintu. Uri kurasoma ngaha hepfo urumva ko yasanze ibintu byarajagaraye, ibintu byarabaye nabi, ariko kubera we yari afise yerekwa, yari afise umutima w'Imana kwigwamwe abandi, arazatondeka ibintu neza, haleluya. Ikintu cyose agishira mu mwanya wacu. Rero ndumva ngo amajambo tuganiriye ku murongozi, ni waba vy'ukuri uruwumva wumvise, haleluya. Ni waba uruwumva wumvise, intege nke wowe ufise wazumvise, aho ukeneye guhindura wahumvise, kuko ijambo ry'Imana burya nta na rimwe rishobora kuza ngo rizira ubusa. Iyo rije riba rije gukora, riba rije guhindura, riba rije gutabara abantu. Rero ushaka gutabagwa aratabagwa, ushaka kugirirwa neza aragirirwa neza, nahawe ho guhitamo, haleluya, nahawe ho guhitamo, kuko niwe wahitamo neza uragirirwa neza, niwe wahitamo nabi bigenda nabi. Ariko uyu murongozi ni kuri ni citegerezo, nukuri ndagutera intege ngo nawe ugenda ufata iki gitabo cyose ugisome cyane. Nehemiya ndabizi neza ni wafise iyerekwa ry'uburongozi muri wewe, wumva ufise umuhamagaro w'uburongozi muri wewe, cyangwa ufise noneho nta numwe atari umurongozi. Nukuri na wewe wenyene uri umurongozi wawe, nkunda kukivuga, uri umurongozi wawe, ugisome, ndazi neza kuzokuramo ibintu byinshi bigufasha. Iki gitabo ndagikunda gose gose gose, ni gitabo cubaka imitima y'abantu. Rero ugisome ugira umwete, ndazi neza kuzokuramo inyungu nyinshi. Rero Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye. Tubonye amajambo muri iki gitabo cya Nehemiya yubatse imitima yacu. Nyemerera wa Mana we agira icamara no ku bandi benshi cyane bazokurikiranira iri jambo, rize ribafashe, ribakuraho bari ribashikana ahandi hantu, kuko nta muntu numwe yakoze neza
ngo areke kugirirwa neza. Nta numwe yakoze neza kubw'inyungu z'abandi ngo areke guhezagirwa. Unyemerere umuntu wese agira umwete n'ishaka ryo kubona igihugu gitera imbere, ryo kubona ishengero rigubwa neza, ryo kubona imiryango imera neza. Tugira inyota yo gukora ibikorwa byiza biguhimbara, kuko nawe ndabizi neza kutazi guherezwamo, urahezagira kandi ukagirira neza abagukorera mu kuri. Rero mukunzi mwiza, ndagushimiye kandi ndakuninahaje. Icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.